Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro ikiyago c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata co kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Igihe c'akaruhuko k'abashingamateka si igihe co kwicarana gato, ahubwo baguma ku kivi mu bikorwa bitandukanye bijanye cane cane no guserukira bene gihugu. Muri iki gihe haciye amezi 3 gusa ikiringo c'inama nshingamateka ca 2025 gishiri ca 2030 gitanguye. Inama nshingamateka irabandanya ishira imbere gukarihiriza ubwenge abashingamateka kugira ngo bashobore na ntaryo gushira mu ngiro ivyo batumwe n'abene gihugu. Muri aka karuhuko k'abashingamateka ka Munyonyo uyu mwaka wa 2025 kuva ku igenekerezo rya 3 gushika ku rya 5, inama nshingamateka na nkenguzamateka zaratunganije inyigisho nkarishabwenge z'iminsi 3 ku bashingamateka, abakenguzamateka n'abakozi bakuru bo muri izo nzego ku bijanye n'itunganywa ry'amafaranga yo mu kigega ca leta hisunzwe imigambi iba yarategekanijwe kandi yarizwe neza, ivyo bita budget programme mu rurimi rw'igifaransa. Muri urwo ruganda rw'inyigisho rwuguruwe na nyeniteka Gervais Ndirakobuca umukuru w'inama nkenguzamateka, abashingamateka n'abakenguzamateka bararabiye hamwe ingena amafaranga ya leta baba bemeje muri ya nteguro y'ibwirizwa rigenga amafaranga leta ikoresha ku mwaka akora ko akoreshwa koko ku migambi iba yateguwe no ku mwanya wategekanijwe nk'uko biri muri iyo politike ya leta ya budget programme imaze imyaka 3 yaratanguye gukoreshwa mu Burundi, na cane cane mu ntumbero yuko imigambi leta yategekanirije abene gihugu ija mu ngiro maze hagatuzwa ubunyonyezi, igihugu kigatera kigana yambona kazoza y'Uburundi bwifashe muri 2040 n'Uburundi buteye imbere muri 2060. Ariko habera inyigisho zatunganijwe n'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka kiringo c'imisi 3. Ivyo vyigwa bikaba bigenewe abo bubahwa abashingamateka n'abakenguzamateka baheruka kwizegwa mu matora duherukamwo. Ivyigwa muti vyerekeye iki? Ivyigwa vyerekeye integuro za bimwe twita budget programme, kuntu bitegurwa n'ukuntu bishirwa mu ngiro, cane cane vyerekeye uburyo leta ikoresha. Ivyo vya budget programme muri make duheruka kubijamwo imyaka 3 iheze, kandi turi mu bihugu bike cyane ku isi byashoboye kuja muri iyo systeme. Hariho abagerageje birabagora, ariko turi muri bake twashoboye gukezwa n'abahinga batari bake bavuga bati mwebwe mu Burundi muri intwari kuko mwashoboye kwiyumvira gukorera muri iyo systeme kandi mu mwanya muto murashobora kwishira mu ngiro. Bisigura yuko kugira ngo amafaranga ya leta ashoboye gusohoka haba hariho umugambi kanaka wateguwe kugira ngo ushobore kurangurwa, kandi uwo mugambi nawo ukaba banza kwemezwa, hama hakabaho buri biringo bitekanijwe n'amategeko ukuntu abo babashinga amateka baza gusigurirwa ukuntu uburyo bwakoreshejwe. Rero mvuze mu ncamake niyo système de gestion budgétaire ya budget programme. Nk'uko umwigisha wa kaminuza Pascal Firmin Ndimira ari nawe yari karatanga izo nyigisho yabishikirije ngo kugira amafaranga y'ikigega ca leta akoreshwe ico yagenewe hisunzwe imigambi iba yarategekanijwe, hariho ibintu ntabanduka vyisungwa. Muri vyo harimwo kwita no kubahiriza amazina y'imigambi iba yarategekanijwe n'uburyo bwagenewe umwe wose, gushira imbere imigambi izovyara umusaruro, gutegekanya ibikoresho n'inzego shingantwaro zijejwe gukurikirana ku munsi ishigwa mu ngiro y'iyo migambi. Ikindi nuko hoshigwaho ubuhinga ngurukana bumenyi bwa none bwo gukoresha amafaranga yo mu kigega ca leta, nayo abayakoresheje nabi bagahanwa. Kera n'amamashini bakoresha baravuga ibintu vy'amafaranga ingenamigambi mugabo ntibavuge umusaruro uzovamo.
Iforo rero nshasha iyo mpinduka yazanye nuko imbere yo kuvuga iby'amafaranga baza kuvuga ibikorwa byimirije by'ingirakamaro ushaka kuzoshira mu ngiro, hanyuma ukavuga n'igihe uzobikora, hanyuma amahera nducuza kuyatora umwaka ugitangura ngo yatware yose, ugatwara make make uko amezi 3 aheze werekanye icyo umusaruro wavuyemo, bakabona kuza barakongera yandi, kandi ugategerezwa guca ministeri yose ikigo ca leta cyose cyabikoze gitanga raporo muri ministeri jejwe ikigega ca leta, nayo ikabiha inama nshinga amateka, hanyuma renkenguza amateka, hanyuma bakashobora guca babandanya ku trimestre igira kabiri, ayandi mezi agiraga bwa gatatu, ayandi mezi akurikira umwaka, bagaca baraba isemo bagize ko imbere yo gutegura urundi mugambi umwaka ukurikira. Aho rero harimo ubuhinga bukomeye tubita budget programme, uyo ni foro nshasha rimwe discipline yo kugira ati mpanga ibikorwa, mvuge amafaranga uburyo bukenewe, hanyuma ndabushire mu matrimestre kwa amezi 3 eheze, nerekana ivyo nakoze, mbone bashobore kunyongera aya mezi 3 akurikira. Ni ikintu gishasha gose. Hari ibintu biza bijanye no kwegereza ubutegetsi abanyagihugu, amakomine na digitalisation. Ico cyabaye ikigwa ca gatatu nico tubona twanahereje ko naco n'abantu bahanahanye ibyiyumviro, ukabona yuko bitwararitse yuko bishobotse uwo murindi Burundi bwatanguranye bwoshikira n'amakomine, kuko urabona intara amakomine amashasha yarabonetse, intara nshasha zarabonetse, amakomine mugabo ubutegetsi buzoryoha ari uko ivyo bintu iyo ngendo nshasha ishitse ku makomine. Abubahwa abashinga amateka n'abakenguza amateka barashimye cyane izo nyigisho kuko zizobafasha gukurikirana ku gihe ingene leta irikishira mu ngiro imigambi yemereye abene gihugu ku neza yabo, narijya ari bo babatoye kugira bashikanijwe ryabo kure. Umunsi wa kabiri turi mu nyigisho zidasanzwe, turi kubona abahinga batandukanye, inyigisho zidasanzwe zatunganijwe hamwe n'abitorewe inama nshinga amateka n'inkenguza amateka zerutse kwitorerwa haciye amezi 3 ziri ku kivi. Tuko tunonosora ikijanye na politike nshasha y'igihugu, mu gifaransa twovuga budget programme, ico impinduka bigiye kuzana nziza cyane cyane ku bashinga amateka, ni kugira ngo tumenye bizo tworohe gukurikirana no guherekeza no gushikira ibikorwa leta irakora. No kuvuga yuko uyu munsi turavuga cyane cyane imigambi leta irashira imbere, kare habanza kwiga uburyo buzokora imigambi gakurikira mu nyuma, ugasanga biranagora gupima ko by'ukuri imigambi ijanye n'ivyifuzo by'abene gihugu. Uno munsi rero nk'abato n'abene gihugu twarabaye ku rubuga, nitwe tubarimo turi kumwe nabo, turaba yuko budget programme imigambi yashizwe imbere ko ijanye n'ivyo abene gihugu bifuza. No kuvuga yuko bizodufasha gukurikirana neza ibikorwa leta iriko irakora ko bijanye n'ivyo abene gihugu basaba badutumye. Hanyuma ikindi naco gikomeye cyane kirarenze ico kwiga budget tumengo n'amafaranga gusa, ariko twumvise yuko birarengeye amafaranga gusa, n'imibereho, n'indero, ni amagara y'abantu, hariho bitaja mu byo guharurwa mu mafaranga. Ibyo rero usanga niyo budget programme yisunga tegeza kwisunga yerekwa imbona kazoza turimwo, imbona kazoza igihugu cifashe kandi giteye imbere. Ibyo byose tegeza kuma tubirabishanya. Hari rero iyo mbona kazoza ko kuri ku myaka myinshi, hariho n'undi mugambi ubushikanganje bujejwe ubutunzi wategekanije, no kuvuga ko le plan national de développement iri ku myaka mikenya, tugenda kuraba yuko byose bikurikirana
ko kuva kuri kimwe udahejeje ukaja ku kindi kugira ngo by'ukuri imbona kazozi zoshikwe ku mwanya twihaye kandi twebwe natwe nk'abashinga amateka tubitworohere ari interano dutanga ku bashikiranganje suko bakebura gusa baha amarota mabi canke meza no kugira natwe tumenye ico dushobora kubaterera nk'abaserukira abandi bene gihugu ico dukebura nako tugakeburana ko akiri kare kubijanye n'inyigisho tumaze ku imisi ngaha n'ubu tukirimwo nivyo cane n'inyigisho zikenewe cane gose ku bantu nka twebwe abashinga amateka abakenguza amateka twatowe kugira dukurikirane ishirwa mu ngiro ry'imigambi leta iba yiyemeje na cane cane muri ibihe turi mbona kazoza igihugu cifashe 2040 igihugu gitembe mu 2060 nivyo haraho usanga bamwe mu bashinga amateka bahora mu nzego zitandukanye baravyize mugabo ivyigwa bifite akamaro cane gose kubera umushinga amateka mu nshingano ziwe nukurikirana ingene leta iriko irashira mu ngiro imigambi yemerewe n'igihugu navyo gushira imigambi mu ngiro bivuga kubutekanije uburyo bwo kugira iyo migambi uyikoresha navyo rero zinyigisho zitodufasha kugira turiko turemeza canke dutora amategeko ajanye n'ikoresho ry'amafaranga bizodufasha kugira tumenye neza na neza yuko amafaranga yo mu gisata runaka ariko akoreshwa ku kiringo co eka mbese no kuco yagenewe kucyo kugira umwene gihugu aheze ahatorere akoyoko unovuga yuko zingizo zikenewe cyane gose kujyo bwo bizofasha yuko ubu turiko turagenzura neza ingene imigambi yagiye mu ngiro n'ingene uburyo bwakoreshejwe bizotuma tasha kubona bimwe byerekana yuko mengo hari ikintu cakozwe ugasanga ugiye kuraba amafaranga ugasanga yarakoreshejwe mugabo wagenda kuraba ku kibuga ugasanga nta kintu cakozwe. Muri izo nyigisho abubahwa abashinga amateka n'abakenguza amateka barashikirije amakenga yabo aho usanga hari amafaranga aba yarategekanirijwe imigambi kandi agasohoka ariko atagikorwa kiboneka cakozwe. Baranegura kandi abakozi bamwe bamwe bo mu nzego zitandukanye z'igihugu babandanya basa n'abanana gushira mu ngiro iyo politike nshasha ya budget programme hamwe n'abamaze kuronswa inyigisho nkarishabwenge zijanye n'iyo ntumbero nshasha ariko badashaka gushira mu ngiro ivyo bize. Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshinga amateka mu gusozera izo nyigisho nawe nyene yaraneguye cyane iyo ngendo yibonekeza kuri bamwe bamwe yo gushaka kunana gushira mu ngiro politike ya budget programme agasaba bavyega guhinduka no guhindura ingendo bakitaho inyungu rusangi kugira ngo igihugu gishike kuri yambona kazoza y'u Burundi bwifashe muri 2040 no Burundi buteye imbere muri 2060. Nukuri dushimire cyane abashinga amateka eka n'abandi mu zindi ndongozi zitandukanye mu ministeri atandukanye bafashe ikibazo nka nkama bati dutezwa kuja muri budget programme. Ni decision kuja muri budget programme vyadusaba guhinduka uko twari dusanzwe twiyumvira tugategerezwa kumva ko dutegerezwa guhinduka mu mitima mu vyiyumviro. Ibijanye na budget programme tukabifata nka programme yacu bwite. Iyo resistance no kubera iki ko aho kugira ngo umuntu arangwe n'ibikorwa aho kugira ngo tumenye yuko uburyo bwa budget irya budget tuvuga tuza gutora twemeza ko budget itegerezwa kuza ikozwe ku buryo ibikorwa aba ari byo tubona noneho amahera agaca herekeza ibikorwa cyangwa amahera agafata ku bikorwa bikana ugasanga bigiye mu ngiro la mise en œuvre
ya budget biri kuja mu ngiro ugasanga harimwo ikintu cya resistance umutima wuko umengo dusubira hahandi kugira ngo dusubire muri budget moyen ugasanga mu bushikiranganje ubu n'ubu tuwe muri leta mugasanga ko abashikiranganje bakora cyangwa abadeje mu mirimo itandukanye ugasanga bashaka kwiroberamwo ibyoroshe bagaca bafata amahera muri budget babahaye bagaca bayadeplasa bakayajana kuri bya bikorwa byoroshe ibikorwa bikomeye bakabireka ngiryo ikosa n'uno munsi igikorwa kubera iki bubahwa amashini y'abakenguza amateka muri hano kubera iki twebwe tutashobora kwiapproprier ikintu cyitwa budget programme kubera iki aho hari ikibazo gikomeye tuvuga ngo muri vision 2040 kizoba ari igihugu cigaburira 2060 igihugu giteye imbere ibyo bizoshoboka gute mu gihe tubandanya mu vyiyumviro tugenda dusubira inyuma ntitwemere guhinduka ngo tujane n'ibihe bavuka gihugu mwese muri hano iki gihugu ni ciwacu tudefinise l'intérêt kugira ngo umwe wese yumve yuko intérêt yawe ariyo intérêt yanje ariyo intérêt yuriya ariyo intérêt yuriya twese tuyihurirako nukuvuga rero ko le budget programme hariya muntu uza muri commune iteza kuzoba opérationnel kugira ngo opérationnel nayo budget programme ni ya intérêt bihagaze kuri intérêt ifo yuko muri commune abene gihugu bumva yuko irya PTBA kwari iwabo tuzoba twogoroye. Mu kurangiza izo nyigisho abubahwa abashinga amateka n'abakenguza amateka barashikirije ivyo basaba leta. Muri ivyo ni nko kuronsa ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ikigega ca leta, ubuhinga ngurukana bumenyi bwa none bukoreshwa mu gutunganya imigambi n'uburyo bijanye mu nzego zose z'igihugu, kuronsa inyigisho nkarishabwenge amakomine mu bijanye no gutunganya, gushira ku rutonde, guharura amafaranga no gukurikirana imigambi iba yemejwe n'inama mpanuzwa jambo ya komine, guhinyanyura amabwirizwa n'amategeko y'igihugu kugira ngo hategekanywe ibihano ku bakozi ba leta bazokwagirwa n'amakosa ajanye no gukoresha naba amafaranga leta iba yategekanije, kurungikira inama nshinga amateka na nkenguza amateka hakiri kare integuro y'ibwirizwa rigenga amafaranga ikigega ca leta gikoresha ku mwaka hatibagiwe n'izindi nyandiko ziherekeza iyo nteguro y'ibwirizwa, hamwe no kunyarutsa umugambi wo gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi mu bijanye no gukoresha amafaranga y'ikigega ca leta gushika ku rwego rw'amakomine. Aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye, naho mu kiganiro kizokurikira.